uno munsi uri hejuru Federation Congolaise de Volleyball twaragiye hamwe turaraba yuko twogira inama Assemblée Générale kugira ngo twitegurire tuje kuri meritme n'ukuntu indinganizo y'igihugu imeze. Iyi Assemblée Générale rero igamije kubereka ibyaranguwe kubera yuko komite executive na jewe nyene turiko turaheza ikiringo mwadutoreye, hanyuma nico gituma mu bisi bavuze yuko baza kubashikiriza na code electoral kugira ngo tuzoce twitegurira amatora. Igituma rero iyi nama ibaye mu kwezi kwa mbere ku busanzwe turavye igihe amatora yabereye twebwe badutoye itariki 11 z'ukwezi kwa 12 2021, ni ukuvuga twatangura akazi mu 2022, ni ukuvuga yuko amatora yabaye ukwezi kwa 11 nyene. Ariko rero ico gihe amatora yaba hari habayemo lanteur yariko yabaye mu kwezi kwa gatandatu. Ubu rero ejo bundi aho twari muri celebration de médaille twumvise akamo ka secrétaire permanent wa ministère de jeunesse et sport avuga yuko amatora ku mafederasiyo yose yaba yaheze mu kwezi kwa gatandatu. Ivyo bisigura iki? Bisigura yuko amafederasiyo aca yitunganya nk'uko découpage administrative y'ubu izoba imeze guhera ico gihe. Nico gituma rero haciye hategurwa iyi Assemblée Générale kugira ngo twihe umwanya wo kwitaza dukurikije amategeko kugira ngo amatora azoyabaye ku buryo tuja muri année budgétaire yitangura no kwezi kw'indwi dufise indinganizo nshasha ya Federation Congolaise de Volleyball. Niyo rero mvo nyamukuru yatumye iyi Assemblée Générale itunganywa. Hanyuma rero nagomba kubasaba yuko muza kugumana natwe, hanyuma tubandanye dusenyera ku mugozi umwe gushika igikorwa kije kurangira. Byinshi rero muza kubona ama presentation sino barangira. Nagomba gusubira gushimira cyane bose abantu bashoboye kudutera iteka, ndiko ndavuga baserukiye mu ministère de jeunesse et sport, seno n'abatwara amafederation n'abandi bose bashoboye kuza muri iyi nama kukigora mwagize kugira ngo inama igane neza. Nongere gusubira kubashimira ndabifuriza amahoro y'Imana, Imana ibahezagire murakoze. Nivyo uno munsi twari dufise inama ya bose no kuvuga Assemblée Générale y'abantu bo muri famille de volleyball cyo kimwe n'abagenzi bacu. Hama rero twari dufise intumbero y'uko inama yiga ibibazo bine bikuru. Icambere kwari ukwereka abanywanyi ba volleyball ivyo twashoboye kurangura mw'iki gihe c'imyaka 3 iheze turongoye federation, kubera yuko turiko turitegurira amatora azoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, kugira ngo guhera mu kwezi kw'indwi tuzobe dufise inzego nshasha zihuriranye n'ukuntu intunganyo ya administration imeze mu gihugu, uvuga découpage administrative. Urumva rero nico catumye dushobora gutunganya ubwa mbere iyo nama kugira ngo tubereke ivyo twaranguye, hanyuma tuje mu bindi bihe bishasha. Ica kabiri kwari kwereka nyene uburyo bwakoze mu iyo myaka 3 umwaka ku wundi. Ubwa gatatu kwari ukubereka itegeko
rizogenga ayo matora azoshiraho inzego zishasha mu kwezi kwa gatanu. Ubwa kane kwari kubereka iyo commission electorale izoba irongoye ayo matora. Nkuko vyagenze rero byose vyagenze neza, mwabonye yuko bashimye raporo twatanze mu vyaranguwe, barashima vyose uko vyagenze, mbere bongera baratora itegeko rizogenga amatora, baremeza kandi niyo komisiyo izoba irongoye ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu. Murakoze.